Intore ntindi kawaida iyi filime yaba iri mu Buhinde ko je ndasoma yaba iyi filime iri mu Buhinde iyi ntiyari kuja kuri YouTube ibiri muri filime ziri muri presidence president mu kindi gihugu ashitse uvuga ngo icara hajya tube turateramye tukore ikintu vyo mu Burundi cyangwa intore ntindi mugabo umukobwa mwiza yakinye neza mu uyu mwaka ari mu ijya filime intore ntindi mu bakinyi b'abahungu NSORO arimwo na CADEAU ariko rero NYAMA yagize sheke ku bantu ahura nabo Noraski ndacijemwe akarongo dufata iyo stati reka twanarize ku iyo stati sivyo unkundire come on man nawe uri muraraba unkundire yavuze ngo ni wabona igikorwa cyose ca filme Fanny atarimwo ico gikorwa nta kintu kizoba kirimwo ntuze wiri guta umwanya wawe ngo ugiyeyo iyo ni stati ya Noraski bwana Noraski narayiriye screenshot ndayifise urumva dushe tukwita analyse yere mwashaka kuvuga impamvu Fanny atagiye mu Rwanda ko bitagize gute bitanyaye ni binyaye ibyo bandi bagiye gusa Fanny ashobora kuba yamenye kare ko bivuga mu Congereza agatinya kuja ko rero dufate analyse ku iyo stati Fanny ko atagiye hariya mu Rwanda Noraski yavuze yuko nta kintu kirimo nta kigenda n'abagiyeyo bataye umwanya uyu munsi Fanny ari muri festival ntarimo nta uriyo na filime yigeze ashirayo ikiganiro akorenga yavuze ngo iki festival ayirekeye iki ico gihe kwa ingano hano Fanny ndamubaza ku bijanye na festival yasa n'uvuga yuko umfite n'umunsi bararamuye abana benshi bari nyuma yabo ati sinoguma nza gugwanirira ku nko kimwe n'ibibondo nareze reka Noraski yari yaposinze iki ku bijanye n'igihembo ca festival Noraski yanditse gute yaravuze ko ati festival babe bararondera ibindi bibanza ikibanza ca mbere gifise intore ntindi urumva niko umunyamurenga avuga ngo intore ntindi festival Fanny yavuze yuko agirese kubera ari y'abana atonayita ko umwanya yivuge kubera ari y'abana umugabo wiwe aratoye ikibanza ca mbere muri festival Fanny afise umugabo canke afise umwana kubera Fanny niwe novuga yuko aciritse mu bantu mugabadani bari hasi kuri Fanny aho abantu barimwo hajya bari hasi yiwe novuga amazina n'uwo mvuze nkeka atarimwe mugabo bo barimwo harimo abantu bamurenze ntazosubire no kuvuga iryo jambo ngo festival wayerekeye abana yaramuye mbe dufatiye kuri Fanny aratse kugenda muri festival NSORO agiye muri festival NSORO arafise igikorwa none NSORO muno mwanya tuvuge ko ari umwana ari muri babana Fanny yavuga yarekeye yaramuye arekera bagenda muri festival sivyo habe namba yabonye ko atakintu afise cyo gupresent imbere y'abantu avuga ataho ko mba igisebo aho ko mba igisebo nje kumaramara nsanzwe nibasubira hajya nyene baciye basaba ikigo nkujya mu muvyeyi umuvyeyi bavuga mama buntu mama buntu yarivugiye neza kuri top avuga ngo murakurana kwa gahuzu yavuze ibintu byo gukurana kwa gahuzu uraza kugashira ko yajya mugabo isoko baragishe isoko abantu baricara bakaraba n'ibintu bararaba ibintu byacu aho video nakabonye kabise bati nukuri umuvyeyi burya ngo aranakunda zino film ku mutima kamara umwanya kavyiyumvira kabisengera kujya n'umukozi w'Imana asenga abafise n'ibindi bintu yovuga mugabo arafashe araravye azamwe ubuno nta bantu dufise na bantu baraduhezeko bakurana kagahuzu ngira ko nanavuga iki kintu Amede Abel Mugisha Dodo ndashizemo hari n'igitsina kobwa barankoreye amakosa canke uko rero mwase ko mwiyoganiza ngo mubikureho mwiyoganize muze tuje gusaba imbabazi mama buntu abakinyi ba filme twese ega twaramenje taha ubukwe budasanzwe bwitwa festival iryo niryo higanwa dufise mu gihugu rikuriye ayandi yose nk'ibihembo cyangwa ahantu hatangirwa ibihembo bya filme imbono yawe ni yahe bo
icambere ndabanza Felicite bajya 12 batowe muri longue métrage kuko fatira kuri longue métrage kuko ko métrage zozo n'ibihembo batanga navyo nyene biraciriritse biri cheap kabisa rero ndabakeje cyane ndabakeje biragoye tuvugana ukuri bwana Abero uri papa wanje urabizi intore ntindi niya kurya niya mbere ntuzoshavura This is Flash TV. We shine to progress. Yelo mwifuru tukaba turenyegeje harahiye kandi uwo kuhazimya n'umuntu mubona ino ni Fresh TV 257 nitwa Ndikuriyo Leonce the son of God Dr. Overall nivuze mu bundi buryo mvuga ngo nitwa Ndikuriyo wangiriye abandi ngiriye abandi wabapfa kure bava kure wa ngenzi wa kida wa rubwebwe wa muhiziza gwa rufuku wa ntare ko gisokuru cyawe kirimo ibikoko byinshi impamvu baramwitanze giheko ngo niwe muntu ngafise ibisokuru bishika indwi umusaza kwagiye yo it's your boy Alexis Shema honest lovable imihandi kabanyitse giheko ariko nyene iyo nivuze nkuko diko yivuze naje mvuga nitwa Twishemeze Alexis wa mugabo ni mari wanda muyanga ndabagaye wa ntegura bishikira bya ndongozi wa rukundo ndayakomye agiheko yamuka neza ku gishitsi hakujya c'umuntu yitwa rukundo ariko Roman wanyumije numvise mu gisokuru cyane nk'ibikoko byinshi ibintu by'amafuku hari igikoko hari ibikoko man twe ni hari kwerekeza nanatangaye babimbwiye neza usanga harimo n'akantu kazamwe kantare nubwo ntabagiye utwo tuntu tw'intare utwo tuntu tw'ibikoko ifuku ifuku urayizi ifuku sindayibona amaso mu yandi ariko arigeze kubona ifoto ya Medina Giti bayifise ku rutugu hari abandi bantu bayita inyagara ari ahantu bita ruguru no usanga bavyita ngo kwimba inyaga kwifuku abantu baba barakoze ibyo bintu giheko nka utaragize nararagiye umusa nararagiye ahubwo ikibazo twebwe muri area iwacu ivyo ntabiriyo ntiziterayo mu Kirundo nta fuku ziriya naho bavuga ngo ziriyo nibaza kari mu yindi commune atari commune Kirundo nyene naho ntari wo mu gikoma cya avoka wo mu commune yo kuri capitale de la province kweri kwa kire giheko mwumvise yivuze mu mazina menshi umugabo kabisa ari kugenda byibuha asa neza ubona yuko aba yaberewe hasi man urankomye uramfise rusato rw'imparagije niko nkunda kubyita yambariye amafaranga menshi of course waduga ukabona mu isaha nziza man ariko warabyibushe bikaze kwishi ku maboko harimo brand ya giheko cyane mu bicu na brand ya Alexis na Sandra n'umutima umutima nawe nyene umufise hose mugendana ku mutima no ku mubi urumva mani muri filime hari abantu bazi ngo abagabo ngo bakina filime ngo ntibubaka ngo ntibakunda abagore babo mubimenyere abantu bose bagendana na diko barakunda abagore babo nakubali kukabe nkako Jesse nogendana n'umuntu ababaza imitima y'abandi ariko kandi uri doctor ibaze ni dogita wa bino bintu nkaca ngendana n'abantu babihonyanga ico kintu sinogikora so musaza mutima gufashe neza uravyibusha usa neza ubona no mu mutwe warahindura agakwafu kuntu ufise look y'abastar en fait ni vyiza ko ikintu kiri mu kiviva ni vyiza ko ikintu kiri mu kiviva kuburyo naho woca hajya n'umuntu yaba atarakuraba filme bashavuga tujya mu niyo atari mu kinyi wa filme no muririmbyi canka ari mwivyo kuko nabajya bose bambara amajero suko babona ngo nizo style zigize ahubwo nizo bigezeho niko kazi kabo ni blend ya kazi kabo yo bari mpamvu nabonye wanditsa ahantu ngo nyamango imbere yuko ngo azaravuga ubuzima bw'abantu ngo nabanze ngo vive look ngo y'ibintu harimo Musa nyama tumuvuge no reka tumureke turamushikira
nyemerera ize bino bintu naco tutaraja kure ariko rero reka mbanze mvuge iki kintu ya Monsieur Desan vraiment jewe ndi umuntu twamenyanye taco ndigezako ariko nawe warucishakisha ya yego nagira ngo ndagushimire kandi ndagutera intege eba Uburundi turafise umuntu man innovation zawe zirankoraho niyo njyamye mu gitara navuga ati Fresh TV donc tuvuze Fresh TV man tuvuze Diko none tuba tuvuze donc kumpayaga kutumye oya Diko donc we Desan urafise management yawe urafise ni Fresh TV ni brand ariko brand yose bifise ikintu hagazeko nimba Fresh TV ifise Desan kaba umeze uko innovation zawe izo jewe ndazikunda niyo mpamvu nase kuguma ndazikubwira inbox ndazikubwiye no ngaha wewe ebana musa urakoze cyane asante sana kabisa ibintu nk'ibi birarema agatima biranatanga n'ingufu ariko kandi iyo wumvise umuntu nka Giheko ufise byinshi baraza kumva neza na neza ibintu uri kurakora icuri niki ukumva arayicara akavuga ati jewe n'ubumenyi bwanje bwose ndabona yuko nakari ikintu ari karakora birubaka cyane ubwo utereye kuri litafari rituma ahubwo ngiye rero no gukora kora kubisanzwe Uburundi sinzi amateka y'u Burundi sinzi kumaze kubibona abantu hakora kiva ngo jaje vuba Desan tumubonye ubunyene wa gasore man turamwibuka yapfuye afise imyaka ingaha turafise ngaha batanu ntiyari bwakuze Transikomya mu matransikomyo ya 30 urumva mugabo turafise abasokuru ngaho amaze imyaka 80 tutaniyumvira nakati tabazi bananiwe no gucungura n'urugo rwabo rero nyaze yagira umuntu azagufata nabi canke ngo avyimbe ngo amaze imyaka myinshi muri game kantu umugane wawe hari akantu kare ngaho uzumva ngo urumva ngo abangwegwe ngo nabakambwe ngo nibishitsi ngo biturikwa ivyo by'ubukambwe bijanye ngo babitanguye of arabantu utegeza kubaha bwana Giheko mugabo nibivuze yuko umuntu kumara imyaka myinshi mu bintu bivuga ngo uruwa mbere kandi rega je kukubaha sivyo sindakubaha ko rurenze cyane sinona kubanga nuko ndenze ubwo nuko ntegezwa kubaha umuntu wari we wese ariko bitavuze kandi ndenze n'umuntu jewe noba nsumba yaba ibi nabiriya ndamwubaha kabisa ariko nibivuga ko ndakubashe we nkwese ejo wari uvuga ngo urandenze imyaka myinshi c'est vrai uri umukambwe mugabo nta hantu namwe mu kudepoza muri server bashira mwanshenete atari mu buzi bwa leta muri filime rero ntibazoza banadukanga no mu nakubari sana Yesu wewe kiri kwisese vuga neza cyo ushaka kuba mukuru muri bo yigire mutereka bare wabafungira imikozi y'ibiraro nakiriye Giheko kabisa umusore wumva yuko ateguye neza mu mutwe uno ni umwanditsi w'amafilm yatangiye no kuyayobora ariko kandi ni n'umusesanguzi wo twava kwita umanaliste urundi rurimi Giheko unyemere no musi tuyage ku ca kabiri mpereje ko arico naguhamagariye cyo kwanaliza ariko navuze ndiko ndi n'umwanditsi urarenza ko ndi mwiza abanyanke aba banditsi bishize ku ntebe ako kantu ka mwiza nimba ari ingereka canke sinsigareza n'ingereka nto n'ingereka ndondozi nako bari wasoma tuba twaraciye ako kantu nase kukarenza ko kuko hari igihe ukavuga ugasanga ubipfuye n'abandi ukamenga uri kuratera amashuka abamwe n'abandi mugabo nimwe wavuga niba umuntu akora ikintu reka tuki ni wapfa n'umuntu kuri uzure kikuzire kandi ni wapfa n'umuntu kubona ibintu uzure kubizire we ni wabona ko ndumwanditsi mwiza ndashaka kubona ko ndi mu bivanye nuko ntaramwemeza we narakwemeje mera ubundi ntaremeza naye nzomwemeza ko sinapfa reka duhere wa mugani duhere ku gikorwa nka kimwe canke bibiri hano wagizemwe uruhara kandi biriko biritwara neza mbere ko twinjira neza na neza kwikubitiro igikorwa ca mbere mu Burundi niki kiringa ako ni kantu ko gucura ubanza nteme okay naje tubireke gusa naco naragize uruhara muri Intore Ntindi mwarabibonye kuri lancement ko bana mubahawe ibihembo narimwo kandi shanda byibutse baraguhaye credit narimwo ndi mu bantu bashizemo kiyacongereza mu naciye andika munsi ego subtitles ni kwa misenda navye ni mbana navunira mu mavi ndi mu bantu banditse 85% filme ya Dodo irikira cha kuri Gateka Films yitwa Ikosa ndayibona 80% inaje ndiko directinga mfise ama projet atatu ya filme zitatu zitaraja hanze zizoja hanze mu mpera z'uku kwezi tuzozijyana ubunani nziza mba naranditse 100% nka directinga 100%
kandi zizoba international. Yego hari uburyo umuntu akuravye uburyo wabereye nk'umuniga muri no misi omenga n'ururimi rw'icongereza menga sikirenga muri wewe wahiye uja mu Rwanda ngo ntibari kubonerayo nkayo bahaboneye oya bo mu Rwanda babonye amaye Ubabumva umuntu akubwira mama ngo agatike kandi nagiye kuryoherwa kwe ngo navuye atakira oya GIHEHO uri umuntu uri umugenzi w'abantu bari mu mafilime hafi ya bose ngaha urumva yuko bamwe mubabona ari kumwe mve ngaha umuje na NSORO uretse NSORO bundi nta wundi muntu atamu NSORO niwe muntu mudashikirana cyane muvugana ntituravuga sindamurondera mugabo NSORO je narakunda ibikorwa vyiwe ni washaka uzoduhuza NSORO ndabahuza vuba kwata atanga umuraterana ataki wotera ngomo gute umuntu w'umunyakazi akazi se nategwa ngo muguna yimuteye garukira uyimuteye umutezi ingumo z'akazi saziza amajambo je ni mu bantu bemerana no guterana ingumu za bato z'ibikorwa bana bato z'ingumu n'imigere reko ndavuga rero uburyo bino bintu byose bose muri kumwe warasikiye urumva ya NSORO nawe nyene yabikwemereye ni wona shaka nzobahuriza imbere y'ino kamera abantu babone ko muri niga muri kumwe so besheje bundi babarahagurutse bakubitira mu gihugu kibanyi woho kitakiri ni nko muhira nakubonye amafoto yawe za Nyamirambo Rwanda ni home nkunda kuvuga za Kabeza hariya ikonomerezi mu mujyi hagati kuri 40 Remera 40 ni muri Nyamirambo niho bibera nari mfise n'amakuru yuko uza kubaherekeza nk'umuntu w'umukambwe mu karere ubereka imyongo ihuma n'idahuma sinza kubagaruka ko cyane kubera benshi barisiguye kandi simbangamije kubagiriza mugabo uwundi muntu navuga afise ijisho ribona kure cyane yitwa Nyama umwana akomeye nawe hano dusigaye dufise aravuga ati ni ukuri kw'Imana urundi urugendo y'abatuma baruheba simbona icatumye baja hariya nawe nk'umuntu mwa bino bintu uzi mubumenyi bwinshi woho nabonye bimwe bimwe waratangiye no kuvyiga bivuze yuko ufise bagaje ihagije urugendo rwo mu Rwanda mu bakinyi ba filime warubonye gute ikintu cya mbere cyo nobanza gushimira cyane vyimva mutima abantu bagiye mu Rwanda je nagira ngende byapfuye kubijoro buca tugenda urazi ikintu cyatumye nagenda nafise amakuru yuko uja kujayo nabuze idarapo abantu bagiye hajya barigiye baserukiye igihugu ndabashimiye cyane je nategeza kugenda mbrenda inzu Burundi ahantu hose ndi nkaba nambaye neza narengije kidarapo ry'igihugu cacu washaka kugenda witwaje idarapo niko bimeze rega turi amatara y'igihugu man u Burundi bwacu nitwe bo kumurika ndabashimiye cyane abantu vraiment bagiye bakoze ikintu ciza cyane ubundi rero Burundi burafise abantu baguma bushira hasi kandi bigira ngo arimo barabupushinga sinzi ko bibona abakinyi bitabiye igikorwa kiri international man barakora mu buryo bwabo baragenda ubuzima bwo mu Rwanda burazimvye je nama nagiyeyo ni nko muhira ubuzima bwo mu Rwanda burazimvye cyane gose ku buryo utwaye amahera umuriyoni wacu ngaha baguha mu matura 100,000 ayo ntiyo gutunga imisi 4 uba wayamaze urumva rero uri umuntu urezona wiyumvira neza ushobora gutera amabuye uwo muntu yafashe umutungo wiwe akagenda agiye gukurikirana iterambere ya filime ndundi bivuze yuko umugabo yitwa Nyama utemeranya nawe ku analyse yatanze zijya si analyse man iyo ukoze analyse kora analyse ziri professional urumva zirimwo umunyamwuga minzi ntiyigera hagarara haca nk'hariya sivyo ariko yabavuze bose arabazunguruka bose aravuga ati tendabira nkano mabaji bambaye imani ni bitarutse uburyo umuntu yambara baji imwe idasa n'iyundi ukabana nakabimeze uku anavuga ku kintu ati impamvu bijya bintu byari biri na hasi cyane n'abasitari b'abanyarwanda babibonetse oya bo bari bakeya cyane bashobora abakinyi ba filime bo mu Rwanda abatari bake turavugana jewe nabimenye before ko batazoba bahari kuko byahuriranye n'ikiraka bafise basinyaniye contrat bataramenya itariki nibaze baranaliza ibintu bazimana baranavugana barabazi nimba abo basitari bo mu Rwanda batabonetse abo basitari ho barabazi baranabavugisha abakinyi ba filime bo mu Rwanda harimo Didier abantu Anette intare y'ingore harimo abamanzi abo bajya abakinyi bari bafise ikiraka bategezwa kuba mu guhera kujya wa mbere bariko barakorera hajya nyene
bari bamwe ariko baragikorera mu ntara tuvuze mu ntara bari bavuye i Kigali urumva ariko ku munsi wa nyuma kubera cari caheze arabonetse urumva rero uza gukora analyse y'ibintu kwa perereza weje guperereza kandi mana analyse so kwica ama brand mbwira aho umuntu yoraba stati za NYAMA agahikira ko umukinyi no mu film cisoneye bijya bakora bari karica kujya no kwica brand nimba uri umu analyst shiramwo kwanza imvugo mbabarira amatwi kandi imbere yo kwanura umuntu giant box ariko rero giheko ntaguciriye simbona yuko kuvura neza ahantu hoba hari ingwara ari uko umuntu mutora malaria ukamubwira ko agwaye korera mvuga ngo reka ibara gera tuvuge ko gera girabura igume girabura reka mwana genda umuganga kandi hagera umuganga wewe hari ingwara umugwayi mutora bikaba ngombwa ko utayimubwira kubera ko ishobora gutuma aremba gusumba hageze ko muvura hageze ko muvura umuvura ingwara agwaye kuko we niwe muvura si wakuvura mugabo w'ingwara ugwaye uyishobora kwibwira umugwaza we ukamubwira ngo wa mugwaza we agwaye ibi mugabo ntobimubwiye Wamahano wari makarorero akaroro k'ingwara nko kwita wari kuravuga nk'akarorero ngo hari amastati ngo ashirako ajya amastati bijya hari n'abantu avuga batamurabira stati of course rero jewe mbona yuko inzira nziza yo gukora analyse nziza kora ikinyamakuru cyawe umutumire uwo muntu umuhonde umugeti dikoromve twumvikane hano uri umunyamakuru itangazamakuru ryawe ntirikwitse urimo uraciriritse wa muhungu uraciriritse urimo akora ibintu kunuku ikosore mugiye ibintu byo kwicara ukajya gutyoza abantu bijya ntibiri mu mico y'ikirundi ariko atwicira filme ndundi nyama none nk'ubu turamutse dugume duhagarare gato ku rugendo nk'ubu ugo rugendo ruramutse nyine atanyungu gwagiriye abarugiyemo akabivuga uko aza kuba yishe brand cyangwa aza kuba ameze nk'uvuniye akagohe abakinyi ba filme kugira bahindura ingendo ikintu gihari ni iki jewe ubwanje kubera sinagiye ariko ama emission yakoreweyo amwe narabonye ku ma platforms icyongereza bavuga ndacumva urabizi inyigisho zatangiweyo ni inyigisho nziza cyane gose ahubwo ikibazo yatuma avuga ngo analyse je nokora niyi umukinyi wa filme yagiyeyo ndamushimira ariko kandi wagiye atumva icyongereza neza ikigwa ca mbere mbona ari gukurayo nukuva yiyandikisha mu ishuri rimwigisha icyongereza kugira ngo edition ya kabiri azorimwe aratahura ivyo bintu urumva analyse je nakoze inyigisho ni nziza kumbura imworohere inyigisho ni nziza ariko umuntu atazitahuye sikosa giwe kuko ntibabivugiye no yuko ibintu byose bizoba 100% in English rero kuba atabimenye nibagende bakore amarosheshe biga icyongereza ico jewe ndemyanya naco uragamagara abakinyi ba filme ndabasa n'abanenga avuga ati ariko shankuri ya mugore hakujya ntiriwe ndavuga aturi uravuga yuko mugabo ntuzeya ninde ni amede nimba atari sabasi ko nawe twakoranye mu ijoro ryakeye yaravuze ati n'utashobora kubitahura nubwo yari kuba ari atumva kumva yumva mugabo akaba how can I say nubwo yari kuba atumva akababona ariko akababona ati ibintu byonyine byari ko birahabera ubiravye harimo inyungu idasanzwe ati nukuri kw'Imana abana abantu babanze baje kw'ishure bige nibiga icyongereza nivyo hanyuma ibintu bigende neza ariko kandi kuba batazi icyongereza ntibivuze yuko ibahomvye kuba baragiye mu Rwanda kuko bararose akajyo ko kuyaga n'abakinyi ba filme ico ni ikintu kitoroshe barose akajyo ko kubona abandi bakinyi ba filme uburyo babayeho baratemberaniye babona uburyo babayeho bavuga bati nimba umukinyi we ashobora gutemberana n'uyu gute jewe ntatemberana na Shema gute jewe ntatemberana na Diko nimba mbonye uyu mukinyi ari kumwe n'uyu munyamakuru gute twegwe mu Burundi bitahaba ivyo byose ni ibintu vyiza vyabaye mana urugendo nta kintu kimwe kibera ubusa umuntu azokubwira ngo nifashe ndagiye mu Rwanda naho genda kagarukira ku mupaka gacu garuka tegeza kumva yobonye ikintu gitandukanye nico mu Burundi uvuga ati ndagikoze mu Burundi ivyo ari vyiza igikoko rero canyama muri rusanga ari karakora kuko ibintu by'urugendo twabivuze ko byisi nshaka ko tunabiteba kahaba n'ibindi byo kuvuga ivy'urugendo nta analyse nimwe yegeze akora kuko analyse iri professionnelle uravuga ibintu uko biri ko tuza abantu bagiye mu Rwanda bakorana na NYAMA hari abakorana nawe haje
bo oya naco reka tubireke ibyo gukorana gusa baza abantu bagiye mu Rwanda uri wavuze akantu gasa no kuvuga ngo ko avuga bamwe ntavuga abandi nivyo nagira batavuze umuntu no kuvuga wewe uzi ko imwe akora analyse urafata umuntu wese yaba so yaba nyoko wowe uhagarara kukuri abantu bose bagiye mu Rwanda ntiyabavuze uko bagiye amanenge yavuga amanenge y'abantu bapfa amakosa ya muri filme amakosa yibi na biriya hari abantu bagiye ari amakouple tuzi neza bavino brr no mu Rwanda ari amakouple tuzi neza bagenda muri nambari private jet bagiyemo yari imwe ahantu yavuye turahazi ari babiri ahantu bari turahazi ugivye nivyica brand kuko kwifadikanya navyo muri filme ntaca bitwaye kuko nta mumirere numwe yararimo kandi nyama yarabizi neza n'umuduga bagiyemo yarawuzi neza abo bantu n'amahera bije bakoresheje amahera yavuye ahantu hose arahazi ntiyigeze abishira kuri stade ubwo n'ubuhinganya bake shabo bantu bo bari bandi canke n'ababosi we bamuhakazi kubera jewe ndo mu professionnel muri analyse yiwanje amazina ntayo mvuga gusa umugabo abantu baraza kwimenya kandi nawe arabamenya ashamenye ko nanje nabimenye naho ntabipostinze no kuvuga uvuga ati nimba nyamakubita inkende izo zihareke kuzibabarira nazo nashwabure kandi rero umanaliste ntaraba ibintu bibi gusa navyiza arabishima nkuko je mba ndashima mugani aba bantu bagiye mu Rwanda bakoze ikintu kizima baserukiye Burundi icyatumye je nagira nabuze idarapo ko yanamwa ngene ntwike kujya Bruce Melody yagiye muri Amerika avuga ati ikintu cyambere ntegezo imisegonda 5 ya mbere bampaye iminota 2 mu imisegonda 5 ya mbere ntegezo kwekana nduwahiye umunyarwanda koma none naje navuga neka ndu Murundi kabisa uwitwa Noraske yajamera nk'ushimangira ikintu nyama yavuze ati ikintu ravine atagiyemwo egezayo ntimwirigwe murana bijamwo ntigikaze egezayo Noraske navuga yuko vraiment Fanny Desane ndemera Fanny n'umukinyi wa filme sivyo kandi Fanny arafise tuza turavugisha ukuri arafise ahantu yakuye filme ari mu bagore bapambanye kugira ngo filme mu bagore donc novuga yuko arimo arapresenta abagore kusuma abandi bagore basa habo mu vyuro kumbura nabo yatinye ndimo nakwana na Dodo David mugabo na Dodo kandi ari mu bantu barimo barakora bitanga kugira ngo filme apresente abagore mugabo Fanny amabuye yatewe n'abagore bakeyabo yategwa bakagoma muri industry ariko ro Fanny yama yagize sheke ku bantu ahura nabo Noraske ndacijemwe akarongo dufati iyo stati eka twanarize ku iyo stati sivyo unkundire man nawe uri muraraba unkundire yavuze ngo ni wabona igikorwa cyose ca filme Fanny atarimwo ico gikorwa nta kintu kizoba kirimwo ntuze wiri guta umwanya wawe ngugiyeyo iyo ni stati ya Noraske bwana Noraske narayiriye screenshot ndayifise urumva dushe tukwita analyse yari mwashaka kuvuga impamvu Fanny atagiye mu Rwanda ko bitagize gute bitanyaye ni binyaye ibyo bandi bagiye gusa Fanny ashobora kuba yamenye kare ko bivuga mu Congereza gatinya kuja kubera nawe akivuga bibaye canka atanakivuga arakimwigishije bo bahoranye inde beno umuntu wese afa kwikimenya caje ni ndege amasati ya Fanny wamuraba Fibi hari icongereza cinshi nimba atari za good morning umuntu akubaza ngo uvuye ugacubikiragi poste zo zifise amabanga menshi ahe nabo bapostira ivyo nta birenze rero dufate analyse ku iyo stati Fanny ko yatagiye hariya mu Rwanda Noraske avuze yuko nta kintu kirimo nta kigenda n'abagiyeyo bataye umwanya uyu munsi Fanny ari muri festival ntarimo nta uriyo na filme yigeze ashirayo ikiganiro akorenga yavuze ngo iki festival ayirekeye iki ico gihe kwa ingano hano Fanny ndamubaza kubijanye na festival yasa n'uvuga yuko umfite n'umunsi bararamuye abana benshi bari nyuma yabo ati sinoguma nza gurwanirira ku nko kimwe n'ibibondo nareze reka bagende bahiganwe jaho hantu ndaharenze harayandi ma award mba ntegereje ni ikiganiro twakoreye hano kuri Fresh iyo icyo kintu yavuze turaza kukigaruka koreka mugane dute CJ ya Noraske
Noraske ryari yapostinze iki kubijanye n'igihembo ca Festicab? Noraske yanditse gute? Yaravuze ko ati Festicab babe bararondera ibindi bibanza, ikibanza ca mbere gifise intore ntindi. Urumva? Niko umunyamurenga avuga ngo intore ntindi. Festicab Fani yavuze yuko agirese kubera ari y'abana. Atonahita ko umwanya yivuge kubera ari y'abana. Umugabo wiwe aratoye ikibanza ca mbere muri Festicab. Fani afise umugabo canke afise umwana. Kubera batavuze ibisa? Oya. Fani ntamwe ariyumvira kuri Festicab nta nubwo yayipostinze nta nubwo yayivuze. Umugabo wiwe arimo arayivugako. Kandi Fani yavuze ko Festicab atokigirisha yivuze ko yayirekeye abana. None yayirekeye umugabo wiwe atanguye no gutanga ibihembo, uwo mugabo wumva akuze. Acaja muri wa mugwi w'abana. Ari muri wa mugwi w'abana yebera Festicab. Ntiyagiye ku mugabo yagiye ku mwana. Hajya nico kintu Noraske bavuze. Twumvikana. Ewana ba dropping a comment jewe ivyo mvuze baraza kumbeshuza. Kuko nabo baraca bakoresha logique. Nimba Fani avuze ko Festicab atakino yivuga tonashirayo filme yiwe ko yari y'abana. Gute Noraske ajya gutanga ibihembo mu bintu by'abana kandi babirekeye abana. Aracara umwana. Ako kantu ashobora kuba yagashize ko batari kumwe. Batari kumwe. Mbese tiwe yaramaze ko 24 hours. Yaramaze ku mwanya wose. Mba nibaza ko ni kintu ushobora gukora mukunzi wawe bwati futa uramende. Oya, beje akaba yarabimunyegeje tukaba tumumeneye ubufuna. Reka yo iminyegeza gute nibaza ko abambere bari ama status. Status ushobora kunyegeza umuntu naye ibone ugasanga Fana ni abantu baje. Rero ivyo birumvikana hanyuma tugaruke kw'iryo jambo Fani yavuze ngo Festicab niyo yijamwe kubera yerekeye abana. Fani niwe novuga yuko aciritse mu bantu bw'abadani bari hasi kuri Fani. Aba abantu barimwo hajya bari hasi yiwe novuga amazina n'uwo mvuze nkeka atarimwe mugabo bo barimwo harimwo abantu bamurenze ntazosubire no kuvuga iryo jambo ngo Festicab ngo yerekeye abana yaramuye. Mbe hagati ya Fani na Liberty wemera kandi yaramuye uwundi. Ndavye uburyo bacanguye ibikorwa uburyo bagiye barakora mba mbona umwe wese afise ikintu yabaragiye aterera ku wundi. Dufatiye kuri Fani aratse kugenda muri Festicab. NSORO agiye muri Festicab. NSORO arafise igikorwa. None NSORO muno mwanya tuvuge ko ari umwana ari muri babana Fani yavuga yaramuye arekera bagenda muri Festicab. Tuvuge ko yashatse kuvuga kandi ico gihe ntiyavuga ko ari wowe wenyene yavuga ko menga nabandi bari nakagwi k'abantu yarekuriyemo. Sivyo habe namba yabonye ko atakintu afise cyo gupresent imbere y'abantu avuga ataho ko mba igisebo aho ko mba igisebo nje kumaramara nsanzwe naramara sinshobora kugenda abantu kavuga cyane ngo basanzwe Fani vraiment Fani ubutumwa banashaka bunamushikira. Fani niwe yakije umuriro wa Liberty nawe wibi bintu bimaze iminsi bivugwa muri film. Ibi staff bihiti. Sinje ku analyse yabiriya ko byaraheze. Mugabo Fani abone yuko bijya bintu byarageze kure ajya ama interview bakoze yararambwe kugera kure. Sinzi ko mumaze iminsi mubibona. N'abantu twubaha abantu bari imbere mu byo guhanura twavuga imboneza zarabonye bijya bintu zirabigaya. Nibasubire je ikintu no hanura analize ntazigiyemo nibasubire hajya nyene baciye basaba ikigongo rya umuvyeyi bavuga mama buntu. Ego mama buntu yarivugiye neza kuri top avuga ngo murakurana kwa gahuzu. Yego yavuze ibintu byo gukurana kwa gahuzu. Uraza kugashira ko yajya ka video nibaza ko Landry promoter atari bigiwe. Uragacisha ko babone neza ko bari uko baradutukisha muri filme. None ujya muntu wewe ukora filme ukagenda kumusaba ikiraka. Ati ko abantu baze nka mama bona guha ikiraka. Ashawo shootinga filme miliyoni. Wewe gukora wocuvuga ati mpamagare wa mumpeta afilma mu bahinde aze dukwana igikorwa. Kuko ni brand. Mugabo isoko baragishe. Isoko abantu baricara bakaraba n'ibintu. Bararaba ibintu bya. Abo video nakabonye kabise bati nukuri
umuvyeyi burya ngo aranakunda zino film ku mutima akamara umwanya akavyiyumvira akabisengera kurya n'umukozi w'Imana asenga abafise n'ibindi bintu yovuga mugabo arafashe araravye azamwe uburundi nta bantu dufise na bantu baraduhezeko bakurana kagahuzo ngira ko nanavuga iki kintu Amede Abel Mugisha Dodo ndashizemo hari n'igitsina kobwa barankoreye amakosa abo n'aba legend muri filme udapfa kubona mu bintu by'udumbi niyo bibaye usanga ari ibintu bidafashe Abeli gute wemera nawe Mugisha nk'imboneza gute wemera nawe Amede na Dodo abantu bakoze twisonera twubaha gute uraba umuntu mugenzi wawe muri filme arimo arakora amanyembwa kujya imbere y'umwana wiwe fana afise umukobwa ubu yoja ku mugabo arimo avuga abantu bivye amahera uri ngaho mukwana igikorwa kimwe uricecekeye urahoze nibagume baduhesho mbe basa uyu munsi bapostinze hehe nibagume baduhasho uko sugu gukora nakwiza nimwiyamagane ibi bintu bari baraducafuza twese ubu murana ko twagiye mu gatebo kamwe cyangwa uko rero mwase ko mwiyoganiza ngo mubikureho mwiyoganize muze tuje gusaba imbabazi mama buntu abakinyi ba filme twese ega twaramenje shari hatari nzobica no kubica uzobica uyu ni GIHEHO jewe nababwiye je simfa guhagurukana umuntu ngo aje dukore kuko mu rugamba twiyemeje harimo kubaka gusambura ntibibamwe kandi bino bintu tubikora ku nyungu z'igihugu kugira wa mugane wa GIHEHO nejo nabazo dukomoka ko canke abazoza inyuma yacu bazobone turafise bakuru bacu baduciriye inzira wana GIHEHO kunyemerera twinjire byihuta mu masaha makeya cyane turataha ubukwe budasanzwe bwitwa Festicab iryo niryo higanwa dufise mu gihugu rikuriye ayandi yose nk'ibihembo cyangwa ahantu hatangirwa ibihembo bya filme imbono yawe ni ya bo icambere ndabanza Felicite bajya 12 batowe muri longue métrage uko fatira kuri longue métrage kuko ko métrage zozo n'ibihembo batanga navyo nyene biraciriritse biri cheap rero ndabakeje cyane ndabakeje biragoye kugira ngo ugere hajya ahantu hari benshi badepoje batana batibutswe ariko kandi abantu bose bari hajya ngiyonye navuye mu nsoro abandi bose n'abagenzi gusa nasoro rya n'umunigana kuko ntacyo turapfa gusa abandi bo barabizi ko ndabakunda nani baza no kwa ino interview baraza kubona ko ndabakunda gusa tuvugana ukuri bwana Abeli uri papa wanje urabizi intore ntindi niya kurya niya mbere ntuzoshavura yo bariyo mpamvu ndagusabye cameraman ariko aravyerekana niyo mpamvu waje wambaye BMT unakoresha brand idasanzwe inyuma mu mugongo bariko barabona ngo intore ntindi wa mu analyst na warafana oya kuko watangiye ukweza nyinshi ziriyo ariko usa n'umuntu yisobanura avuga ati je ndi nyuma y'intore ntindi reka ndakwerekere rero je nk'umu analyst ukuntu mbona intore ntindi intore ntindi kawaida iyi filime yaba iri mu Buhinde ko je ndasoma yaba iyi filime iri mu Buhinde iyi ntiyari kuja kuri YouTube ibiri muri filime ziri muri president mu kindi gihugu ashitse uvuga ngo icara hajya tube turateramye tukore ikintu byo mu Burundi cyangwa intore ntindi iyo nambaye ni giki kiri mu ntore ntindi cyo tuma umukuru w'igihugu aseruka ku kibuga c'indege ahatevye akaba ukabura muratira anico nakaranga ubonamo inanga mu Burundi vuze iki umujya w'inanga mu Burundi vuze iki umutwa yarakumi afise ukuntu yakumigwa turamuzanye muri filime ico kintu ucumva kwiki ndacumva nko kugarukira agateka k'abantu kwisi muri rusange baba bagenda mu masosiyete bakumigwa agateka kazi na muntu tutavanguye amoko bivuge urumva turamuzanye kuri kamera arimo akurikiranwa n'abantu sivyo intore ntindi ira represence iri boost YouTube irazi yuko hari filme mu Burundi yiboostinze rushize ko ikintu gashaka ko intore ntindi vyo zintumenye zivuye urumva muri make rero nambaye BMT nambaye ni nko kwambara umugwi
wagwanye kugira ngo uduze ibendera ry'u Burundi. Sindi muri BMT jewe. Nta nubwo ari n'umuguri mwe abakinyi ba film. Banyikoze ko ndagenda tugakinana. Mugabo je ndi mu yindi management. Nzona nza ngaha nkababwira. Ndi muri management kandi meze neza yubatse neza. Kandi iri muri festival. Mugabo festival management urimwo management irimwo muri festival. Mugabo narayibwiye ati iki gikorwa ikizotwara festival. Maybe nko mu mwaka uza tuzogwana turabe ko kizovamwo ariko pour le moment vraiment sorry. Nukuvuga gihe tudaciye kore uvuga ati ibindi bibanza babirondera ariko icambere ivyo Noraski yarabivuze je si ivyo mvuga. Navuga ni imvugo yawe imeze gute? Bwa mbere yigusigurira igituma ari mwanambaye uku. Nambaye uku ni nko kwambara impuzu iriko heha teza imisozi myiza y'u Burundi, ibiyaga Tanganyika, visit Burundi. Ni nko urabona umuntu yambaye visit Burundi ni nk'umuntu yambaye BMT cyangwa intore ntindi. Kuko baradugije ibendera ry'u Burundi. East Africa iramenya ati mu Burundi hari ikintu gihari. Nico gituma nambaye ibi. Suko yanda abafana sikwereke. Hanyuma ndakwereka point zitatu. Zituma festival bishobora gutwara intore. Nk'umuhinga afite ubumenyi mwayo ntidukorere kubishobisha. Apana ibishobisha. Twararavye turabe script tuje kuri kote ya script. Ukuntu script yanditse. Histoire imeze neza. Turaraba ikintu cyitwa development, introduction. Ukuntu binjiye. Introduction intore ntindi. Twinjire muri development. Introduction tubonye umuntu. Muri development wa muntu ameze gute, byagenze gute. Hanyuma conclusion byaheze gute, wa muntu yaheze abaye. Introduction ni intangamarara. Duhindura katuzo ni intangamarara. Intangamarara amarara atuma ubandanya uraba ico kintu. Kumbe ni ijambo intanga usikone bwa byumbi. Ni imvugo ni ya mvugo usanga mu uduce tudavuga imvugo zisa. Ego. Rero intangamarara y'intore ntindi uyiravye urumva ko ushaka kubandanya. Aha amanota aramfise. Development ijya filme. Kuntu abatwa binjiramwo, kuntu umukozi yinjiramwo, iyo ni aramfise. Development conclusion duheza inyigisho twakuyemwo, uwitwaye nabi ico yabaye, uwitwaye neza inyungu yakuyemwo, inyigisho y'umurorerezi, inyigisho y'umufana. Aho ni mu buryo buri technically. Ivyo nivyo umuntu araba kugira ngo iyi filme histoire yayimeze neza. Aho ni kurande kwa histoire. Kwande kwa histoire, development nuzenya introduction, development na conclusion ni sawa. Baragufise. Urumva ico ni cambere gishobora gutuma intore ntindi iyo twara festival iranditse neza yarizweko. Ica kabiri acting. Barakinye nk'abatwa. Abatara abatwa barabikinye, abarabatwa barabikinye. Ata muntu akumiriwe. Urumva? Abakinyi barimo barabizi. Ni naho hazova umukinyi mwiza w'umwaka muri festival nkoze analyse ziwanje. Arimwo hajyanye yego wewe mubona hajyanye n'umukinyi w'umwaka. Ndamubona mu hajyanye. Mu bakobwa babiri dufise hajya arimwo. Peut-être mu bahungu Sabasa ashobora gukompeta n'abandi. Mugabo mu bakobwa bo turamufise hajya. Ihangana. Mireille areka afise filme yiwe afise filme yiwe reka na ibibero by'umuvyeyi ndayizi narayiravye arabizi. Mugabo umukobwa mwiza yakinye neza mu uyu mwaka ari mu ijya filme intore ntindi. Muri kote rero ya acting naho baradufise. Sivyo? Realisation baradufise. Ati gute? Barakoresheje abakinyi bavuga ikirundi barakina igitwa neza ku rugero rwiza cyane ku buryo umva neza ati uyu muntu n'umutwa. Ya mico y'igitwa bijya ntibiva ku mukinyi bijya biva ku realisateur. Ya filme uzoyimamaye. Technique ukijanye rero muri kote technique. Ukijanye ni sinzi bya filme cyane mugabo narumvise ko bakunda kuraba n'ikintu citwa ijwi. Nijo nainga uburyohe bw'amasanamu. Ya cadrage na son. Turavye cadrage y'intore ntindi.
fru ku muntu adakene ateka aravuga umuntu akifokasinga ku muntu ariko aravuga bijyayo n'ibintu biri mu filime ma Philippine tubimenyere man X-ray wa NYAMA rimwe aravuga ngo no mu producteur tubona X-ray yahoze tubona Belgium yahoze aba ni mu biki ariko NYAMA no mu producteur ariko abantu ze ariko akorana na Ninera Ornera bari kumwe izo rero izo nizo wumva wowe uzana ku ntore ntindi canke ku zindi zose X-ray yoba yarakoze X-ray je ndafise abayifashemwe kabisa intore ndafise abaproducteurs staff zibiri nemera ariho Vumi production CEO wayo ni Belge hariho n'iyindi yitwa ijyanye ne 257 production ya ntuzenya ya X-ray na staff zabo kuko ntibikorana harimo baniji bakorana ibintu nk'ivyo bajya anibo bantu boza akavuga ngo kuri côté technique film imeze ukuntu kuko barabizi bakora ivyo bazi arezi ivyo barimo mugabo barahoze uciuza ngaba filme ni poto ngibikini oya reka ukiri kuri mugenzi wawe wewe afise imbono ivuga ngo filime y'umwaka iraza kuba intore ntindi iyigikurikira ni ibibero by'umuvyeyi hanyuma iyo bita meilleure interpretation féminine n'umuntu yitwa CADEAU RAVELLE niko yavuze cyangwa yavuze Arvera yavuze ngo hagati ya CADEAU na Mimi na Arvera ariko oya hari yari yavuze ubwambere avuga yuko meilleure interpretation féminine ni CADEAU RAVELLE yinjiyemo akanavuga yuko ntuze nayo nukuva uwo meilleure interpretation féminine sinzi mu kirundi ko n'umukinyi kazi w'umwaka voilà mu bahungu akavuga yuko uwitwa Liberty aka NSORO ari waza ko kwegukana ico gihembo mugenzi wawe mubibona kumwe je ukuntu renda kwereka uwo ni NYAMA kandi kwerekerera iyo Mimi aronka umurealisateur mwiza ifilme y'ibibero by'umuvyeyi kuja hamwe abo bantu mvuga bashobora kubitwara ariko nanje biracancanga ukuntu Arvera na CADEAU abantu babiri kotoramwo who's the best umuntu arenze ubundi urumva kubera bose vraiment bakina neza baranyemeza jewe ndanarira CADEAU jewe ndamudirectinga filme ndimo ndamudirectinga arakora bikananira nkica scene ndimo ndaryo kubera kuryohe gukona arimo arakina na Arvera nuko twarakinanye narica amasene kubera nkareka kuba umukinyi mugenzi we nkabumufana urumva rero biraza kungura gutoramwe umuntu mw'abo bantu babiri gusa Mimi wewe ni yabawe nzotungurwa kubera abo barashobora kubasama criteri yende bagendera mugabo rero nabo byoca bigira none ni gute naranarije ibintu mugabo Fescabe nayirandenze gute filime ya mbere bashobora kuba ikoze neza production ni bien Ibyo byose bavuga byose son ni bien na histoire ni bien bagaca batora umwanditsi mwiza ko ari mu yindi filme bagaca batora umuproducteur mwiza kandi mu yindi filme kandi ya indi yabaye ya mbere mw'ivyo bintu nyene ako kantu mu mwaka uheze sinzi wigeze kukambwira acampa akarorero ka industry ya Hollywood ikomeye cyane ku isi ambwira ati twe dusoma film irinzi ibi ya mbere kuko nyine waruvuze niho haca havamwo na nuko tundi tu award ofete nyene uwo mugwi uwo bavuga ati nyene ugira ubu mugwiza atunga nyene murabaye niko mu bindi bihugu bigenda kawaida mugaje jenca nibaza kumbere Fescabe bivuga ngo niko haca tubehereza kuri film imwe abandi bose baje baca bataha ubu ivyo bidwa courage yo gukora twe kiba bishiramwe inzara mugabe pay attention urashobora haro film ishobora kudatsinda ngo ibe yo mwaka ngo sanga umukinyi yakinyeyo yakinye ibintu bidasanzwe kurusha umwe yakina mu yabaye ya mbere mugabo bitari bikaze cyane ivyo nje nta kuntu hobi ntahuza sivyo wewe wontahuza gute ko kina ibintu bidasanzwe vyiza hanyuma ivyo bintu kinye ntibitsinde kubera ko abo mwakinanye haraho batakinye ngo bashitse aho wewe ico rero ni kibazo cyo mu director gute we yakudirectinze neza abandi abadirectinga nabi none ubuza ko igihembo ntaco mukwiriye nyene kuko staff yanyu mwese mwari musinziriye Giheko ndashaka rero ubitondesha uko turi muri long metrage izindi wavuze ati ntiba binatwika cyane duhereze niyo nimbono yawe duhereze filme y'umwaka niyikurikira nimba ariko babitonze tubwire umukinyi w'umwaka ku ruhande rw'abakobwa no ku ruhande rw'abahungu je ndahita ndagusezera dusubire mu kanya tugiye gutora ibihembo ndafise kadutore filme ya mbere barayi
iryo jambo riguma ringaruka mu kanwa kandi mu kirundi baca umugani ngo jambo ngo uryamye mu kanwa gaca ricika inkonda ntayo mvuga n'umuntu ari mwana arayizi wanayikutse mu mwanya uheze okay nasebe ko ricika inkonda kandi tukikeneye hanyuma ya kabiri reka mvuge zitatu muri zitatu ibibanza mvuge zitatu sivyo filime ya Mimi NSORO muri zitatu za mbere zirimo abakinyi b'abahungu NSORO arimwo na CADEAU ko CADEAU nizo filime zijya zose filime ziri muri festival harimo filime zibiri yakiyemo kandi neza zishobora gutuma cako Arvera ntuzeya ntaho yagiye arayikiyemo kandi neza bivuze ko nawe nyene ari mu mafilime guteye ubwoba ashobora gutsinda ntaho yagiye kugira nimba yakinye muri ntaho yagiye aca dugirizwa amanota aza gusumba cyane ari kubanganya na Arvera muyo bahuriyemo donc ikintu kiza kumutandukanya na Arvera turaraba mu yandi mafilime turaza gusanga aca amusumbya kandi dufatiye ku mafilime naho Arvera niba gusa petete bakaba baraba kuzo bafise bobo je mfatiye ku mafilime yandi filime Arvera ya directinzwe n'undi muntu atari Amede nizo CADEAU directinzwe n'undi muntu atari Amede CADEAU aguma yamusumbije bera CADEAU arafise ukuntu naho wowe direct ibintu mubwira renza kibindi je ndimo ndamu directinga ndabizi donc ntabwo nobanga kina neza ko yari mwana directingwa na Amede nabonye ku kiyaga ryari muri shooting tuba twatwiye kandi kantu twibikiye vuba tuzobahatira rero ntabwo akina neza ko yari realisateur wari Amede no mu bandi arabishoboye muga turavye histoire za Arvera ari mwana kina handi wasanga atabirenze rero nico gituma igihembo CADEAU torusha kuzongorera urwago nakikubise giye kuduhereza wasa no bivuze mugabo abantu babashaka nyene hama bamenye ntucira urubanza uriko uratanga imbono yawe bishobora guhinduka nkanaza mvuga ndi bya bintu kuko festival nzoba mari invitation ndagafise bana kaguhaye ugaterera zotinya umuntu ba invitation y'ibintu nk'ibyo yagihe ko baramuzi impamvu baba baguhamagaye rero ibi bintu tuba turimo turakora dukora ibintu bivanye nuko tuvyibaza dukoresheje ubwenge bw'iwacu ariko si twebwe dutanga ibihembo hari abantu batanga ibihembo bashobora nabo ko bakoresha ubwenge bw'iwabo buri hejuru y'ubwacu canke buri hejuru y'ubwacu bagaca batanga ibintu birenze ibyo twe twiyumvira ariko gusa ari ikintu bita kuri rusange hari ikintu ubona abantu bukumbure bohuriza ko nuko ukuri hari ikintu bitwa mu Kinyarwanda urubanza rw'incabana ngira no mu Burundi nuko urubanza rw'incabana umwana rimwe arakambakamba ubaza ico kintu agaca atunga urutoketi none gagihe kutubwizanye ukuri filime yawe wakomeje kurata umwanya n'umwanya kwizoba ya mbere komenga wa mugabo we itajemwo uzotera amabuye oya nta mabuye mu gihugu cy'u Burundi umutekano ni sawa mugabo nyene tuzoba tubabonye imboga mu menyo bese gabe tuzoba tubonye imboga mu menyo bizoca bisaba ko mu mwaka uza barondera abandi bahinga baza bariga kuri filme kuko hazoba hagiyemwo manyanga nereka akana rero akana nibagiye abanyarwanda n'abanyarwanda kimwe ntibadusunza filme arubizi arazi ko abanyarwanda atadusunza filme nziza dufatire ku ndoto ya Kimoko reka muhungu reka sapasi twayaza rambwe ati hari abantu bageze ku rundi badusunza isoko twokwiga badusunza isoko man badusunza naho muganiriye barabikubwira naho badusunza isoko ntabwo badusunza filme nziza mu Rwanda mbwira filme yakoze muri 3D njanye ko ntatahura cyane filme ya Kimoko inzoka igenda mu bantu si montage ni montage ni mu Rwanda niye montage amatsoko kuvuga ko Kigali ta muntu yakwicara akakora montage none barayikoze nimba barangikiseni ijanye n'ivyo bintu ari umwana babaje muri Kongo mu Rwanda baguru uturuka umuntu aragendera ku rutaro yicira hejuru ya Kigali ndaguhe arandese sinzi n'umusitari n'abanyasigaye akunda gukora utumona ukabona yavugize iki kikanza nguko muga ikirisiza rya montage nayo bwana nubwo ntazi ibintu byantuze Chris Easy
harimo utuntu tumwe twa kera zo tunyugunyugu tuguruka. Mu Rwanda abartiste benshi ntabwo bagara nubwo bavuga abajambo menshi usanga nta nubwo bakora ibintu Bruce Melody nibe ibintu birenze umaze kubona akoze muri montage muri video ziwe ni ibintu bisanzwe mugabo bya floppinga bikagera kure. Okay yeah. Sasa mobile yitwa Shine Breeze itari yitwa Shine Breeze ari muri Rock Entertainment no muri rimwe ntuwapfa kumwumva mu magambo mani muga indirimbo yanditse na Bruce avuga ati tujyane muri studio man ndafisa akagoma arakaza uwo muntu baba basimistar bisizi rero acimba mu turaso dushasha na myaka 3 arama mu muziki birumvika acaro kandi uvuze kuri Roki ngo ni niga yawe bikaze Rock Entertainment muri rusangi reka turi kumwe ndatangara Roki muzaye no muhungu tunywe ubuki bw'ikigali ndabakumbe mu kwa kabiri nzoja mu Rwanda nzoja nzomara ukwezi desone sinzomusiga no kujayo kabisa twenyegeze Rock Entertainment n'abantu banje ndabaramukije Kadafi komera cyane Microgeni Savimbi na Roki mwese mwubahwe na Shine Breeze mu bweti big up akagoro akababyeyi mukomeze mundutemo cyane kiganiro bakunda gukora bateramye barimo bari nwera inzoga bamamaza zamuko ingwe afise inzoga imwe namamaza yitwa ingwe natwe ngaha mu Burundi ni naza mu Rwanda muzoyintekerere zozanini iyo nteje baraza kwiraba don't worry. Giheko ndagushimira Giheko reka dufise ibintu byinshi tubiyage aho ino festival biza guherera ubona yuko mu masaha atari menshi yamaze kutugwamo ushimira cyane nagira mvuga ibindi bintu by'igikorwa nabo mugabagira batemwo ugira uduhereze ariko reka tuze tubivuge byose nyuma ya kino gihembo canke inyuma yino huriro ridasanzwe ritanga ibihembo rigiye kuba Giheko message ku bantu bari badukurikiye message subundi yava message ya mbere dukunde ibyacu mezami kubera ko nta muntu azova mu gahinga aze gukunda ibintu byawe jewe je préfère que nk'ubu nk'ikiganiro giheze byasaba kuba ufise liste ya filme ziri hanze n'amacano uvuga turafise film ikosa imwe iraca kuri Gateka Films ni ya Dodo ni muira man urazi gukora film ukinvestisa miliyoni 5 ugacumva ukacuronka views 6 ukacumva ngo filme ngo ntayirimo ni murabe dukunda ibikorwa byacu nga mu Burundi turamara amasaha 5 turimo turaba ama concert y'abadaju y'abande nimureke dukunda ibintu byacu ngaha mu Burundi turafise ivyiza abanyamahanga barabizi nuko ndabasavye umuntu wese uri ngaha kunda ibintu vyiwanyu kandi kintu naco dushigikirana urazi innovation za desani imisi yose arayumvira ati nikiye kintu nokora kugira ngo First TV ibe international. Shout out to you bro. Ukaca usanga koze interview uciye banga kuja kwiraba ngo nikobera ari koze wa jama wanje mu Kayanza bavuga ko akabwe mara ukazana kamera ugatanga image nziza nki ubwanwa buboneka niki kwerisha ukaca uvuga ngo iyi image ukaca yakoza kuraba ibintu aya namakoze ni munze turaba ibyacu vraiment ndasabye. Shout out to you Giheko ubu yari Giheko uwo mugabo ni Hera bandanye umugabo ni Mari wa muyangayanga ndabagaye wa ntegura bishikira bya ndongozi wa rukundo jewe yari ndikuriyo wangiriye abandi wabava kure wangenzi warukamata abakobwa mu majipo rukamata abakobwa mu majipo wakida warubwebwe wa muhiziza tubashimire cyane nawe buta ciao po This is Flash TV. We shine to progress.